imbere yuko ivyo byose inyuma yuko ivyo byose bitangura umunyamabanga ngiye mu mabanga mushasha niyo mpamvu habaye ico bitwa commission reprise burya haraba umwe wese atanga arafata akamaho yaragejeje nawe akakira rero ntavyo kuvuga ngo bagiye gutangura A0 abagiye kurongora leta shasha aho nagenda babwire yuko abanyamurenge ari ubwoko nkuko twumva ngo abahutu abatutsi abatwa n'abanyamurenge n'ubwoko ba mu Burundi bahari haba hari ubwoko bune mugabo hari ubwoko ariko by the way barahari bajya bahari n'abafiji ntabwo no munsi bari ko ravuga yuko leta y'u Burundi iri kirategura ibinyabwoko hariya mu Minembwe mu banyamurenge muri territoire ya Fizi hariya mu mawo plateau ya Minembwe sivyo mugaye ico batazi ngaha mu Burundi hari abanyamurenge kubera iki leta y'u Burundi nyamigomba guhora ikuriho nyabwoko mu banyamurenge kitohera za Musasa hari amakambi y'abanyamurenge kitohera ku banyamurenge bari ngaha mu gihugu kubera iki yoza guhera muri Kongo vyerekana neza yuko ico ari kinyuma cambaye gusa ko yo bariho nyabwoko nyene bagomba gukora bohera mu Burundi ariko ico batazi mu Burundi nta bintu n'icyo tuwe tukibariza n'ivyamoko naco tukibariza abasirikare b'abarundi barafashe abasirikare b'abanyamurenge bakomeretse babazana kubavuriza hari umuntu wobugira koreho nyabwoko ukita amagara ukamuvuza hari abanyamurenge baje kuvurizwa mu Burundi bwabo aba banyamurenge kubera bategwa politike na Kagame leta y'u Rwanda inkotanyi bacabona umengo barakumirwa muga target yabo so kugira ngo baronkemwe aba ministre ngo baronke nk'ibiti byo bitandukanye abasirikare bakomeye target ni balkanization Abaramukije abakunzi bayaga nawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko mumeze neza ayiwanyu mu nkundire ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi ndabutsa ko turi kuri yaga nawe TV ugire subscribe uri mushasha kugira ngo uzoze urabona ibiganiro uko bigiye bitandukanye muza muradusigira commentaire kugira ngo tubone yuko tuturiko turatamba twirorera mudusigire like kugira ngo tubone yuko muri interesse kiganiro wagikunze canke cakwigishije gipartage ugishikane kure muri kubona Nina Merveille kuri mikro ya mbere yanje turafise Kodi yo tuje kuganira ngaha okay mu patriote nico no kuri mu patriote iyo mubonye dikumwe na uno muzi yuko tuje kuganira kubijanye na politike umutekano nibindi kugira ngo tubandanye dusobanukirwa byinshi bitandukanye ndabutse ko kuri yaga nawe TV nukuri ntituzigera tubasambura ahubwo turabubaka ndaguha ikaze rero Kodi kuri uno munsi kugira ngo utuganirire murakoze cyane ko mikaze kuri yaga nawe TV nizeye ko namwe mumeze neza n'abadukurikirana bose ko aha kuri yaga nawe TV nasanze byinshi nasanze aho tuvana muri BM4 Prisi dasanga twagiye turavana ahantu hagiye atandukanye bose renda baramukije mu izina rya Yesu mbega mu patriote wacu kimeze gute kirapanze meze neza nta kidasanzwe inzego zishasha zirahari mwarabonye abarongoye leta shasha ku munsi w'ejo nyambatari hirya y'ejo barashoboye kuberekana abashikiranganje premier ministre byinshi abashinga amateka abakinguza amateka byose bimeze neza tukiraho nyene mbega mwebwe mubona gute kubijanye nibisikanya ibijanye n'ibisikanya ni ikintu ciza cyane je mbere ndanaha agaciro cyane ko bitwereka ko turi muri demokrasi tukiri muri ya ntwaro ya cami hamwe umuntu yatwara kugwa ku butegetsi nuko apfuye canke yahamwe ni wabo canke hamwana wiwe rero iyo hariko harabisikanya mu vyo gutwara babone ko ari ibintu vyiza ndanakazoshikirwa kandi ndanakazoshikirwa rero ni ibintu vyinshi ni ibintu vyiza ko konovera abasanzwe batwara leta rero ikintu ciza ni ikintu c'amateka mbega ntaco biza kwica muri rya terambere ryacu muri yambona kazoza yacu kuntu mbere yuko haba ariko harahindurwa intwaro ukaca usanga umwe aragiye haraho yaragejeje ubundi akaca usanga atanguriye hasi ikibazo ciza muga imbere yuko ivyo byose nyuma yuko ivyo byose bitangura
nyamabanga ngiye kujeje mu mabanga mushasha niyo mpamvu habaye ico bitwa commise reprise burya haraba umwe wese atanga arafata akamuha aho yaragejeje nawe akakira rero ntavyo kuvuga ngo bagiye gutangura A0 abagiye kurongora leta shasha ahubwo bazobandaniriza aho umwe wese ageze niyo mpamvu haba commise reprise rero ntiwovuga ngo muri yambona kazoza iryaterambere twifuza yuko hazogira ibitagenda neza kuko niyo mpamvu haba commise reprise bazohanahana umwe wese atanguriye ubundi yaragejeje. Ego reka tubandanye twizera yuko ibintu bizobandanye bigenda neza umutekano azoguma ari wose muga gusa atreta ba munoho bo ntibabura ivyo bavuga hari abantu twise ba munoho ba Pacifique bo bazana desanovapa n'ubundi azi bariko baravuga cyane bariko baravuga muga ico batazi nuko Burundi twasize imana imbere Burundi twita ku nyungu z'umurundi wese nta wanja canke wangura wo bikihari intwaro yose nkuko namanda bivuga urinze utogwa n'ubuntu bw'Imana kandi utegerezwa gutwara rero gutoka kandi si ibintu bipfa kugwa ku muntu nuko abakwizeye babona yuko hari ico ugiye kongera ko byari bihari ntibashobora kukwizera babona yuko ugiye gucinyiza igihugu kameme bajya bose batwara bagushizeho nuko babona yuko hari ikindi kintu ugiye kongera ku byari bisanzwe bihari. Merci. Ego urakoze cyane ngubona ko ndabivuga reka twizere yuko umutekano azoguma ari wose kandi n'iterambere rikazobandanya igiyongera kandi cyane turiko turavyizera mu wese azana imikenyuro mishasha. Ego reka tuje muri sije no munsi tugize imisi twumva yuko abanyamurenge hariko barategurwa ko ihonyabwoko kandi ari abarundi ari leta y'u Burundi ari Uburundi bubiri inyuma. Ego mbega ivyo navyo vyavuye he ariko imbere yuko tubwira aho vyavuye banza dusigurire neza tumenye abanyamurenge ni bande. Okay, merci beaucoup kwico kibazo ari abantu bumva ngo abanyamurenge mbwa batazi ati abanyamurenge ni bande bavuga mu gihugu kihe nagenda babwire yuko abanyamurenge ari ubwoko nkuko twumva ngo abahutu abatutsi abatwa n'abanyamurenge ni ubwoko ba mu Burundi bahari haba hari ubwoko bune mugabo hari ubwoko butatu ariko by the way barahari bajya bahari n'abafiji ntabwo arabarundi abanatifu ngaha mu gihugu abanyamurenge bari mu Burundi ni muzi nkuko bari no mu Buganda bakaba no mu Rwanda barakwiye ku isi hose za Canada za Amerika hose bariyo rero abanyamurenge n'ubwoko bw'abanyamurenge bavuga ikinyamurenge bavuka muri Kongo bavuga ikinyamurenge kandi numva tabindi byinshi bavuga kumva abanyamurenge ni nko kumva abafurero n'abandi benshi ko hariya muri Kongo habaye ubwoko bwinshi habaye ubwoko burenga amajana rero muri abo bwoko majana n'abanyamurenge barimo nuko no bisigura kuvuga rero abanyamurenge nta nationalité yabo yari nationalité n'abakongole sosende kongole ariko ariko nabone baravyemerera nubwo hari abatavyemera neza muga benshi na leta yakongera bemera kandi nabone hari abemera kabanyarwanda no wemewe na leta woreka bareka kwa nationalité y'ubuti kandi leta ibemera kiretse yuko hari abagomba kubitwaza mu nyungizi canke ziriya bashaka kubashiramo ibindi bintu nuko no bivuga. Merci. Ego tubabona rero abatandukanye ariko no ngaha mu Burundi bariho hariko ravuga rero ico kintu nakubwiye ego cihonyabwoko abanyamurenge ririko rirategurwa na leta y'u Burundi aho hari ibintu kenshi iyo tuvyumvise twadukwiye gushira mu bwenge bw'iwacu karemano Imana yaduhaye uno munsi bariko baravuga yuko leta y'u Burundi iriko irategura ihonyabwoko hariya mu Minembwe mu banyamurenge muri territoire ya Fizi hariya mu Mawo Plateau ya Minembwe sivyo mugaye ico batazi ngaha mu Burundi hari abanyamurenge kubera iki leta y'u Burundi nyambi igomba guhuriho nyabwoko mu banyamurenge kitohera za Musasa hari amakambi y'abanyamurenge kitohera ku banyamurenge bari ngaha mu gihugu kubera iki yoza guhera mu ari muri Kongo vyerekana neza yuko ico ari kinyoma cambaye gusa ko yo bariho nyabwoko nyene bagomba gukora bohera mu Burundi ariko ico batazi mu Burundi nta bintu nk'ivyo tuwe tukibarizwamo n'ivyamoko navyo tukibarizwamo rero abakiri mu vyamoko nibakomeze botsuburu mu Burundi ikintu cambere dushira imbere ntitugitwaza amazuru ntikitwaza ubwoko uburebure n'ibindi mu Burundi niko tuba twishakira iterambere nta kindi tubabaye ivy'ubwoko vy'ibiki mu Burundi nta kibanza tukibira ko wanashaka
leta usanga iri mu bwoko bwose igisirikare ubwoko bwose n'abatwa bari bavuga ko babakumira ubu hari umushikiranganje w'umutwe nyambari ba MRD nubazi c'est vrai bose sabatwa bavuga ko bakumira ubu bariko bararonka ibitire mu Burundi nta bintu vy'ubwoko tugishira imbere ahubwo nuko dushira imbere uko dushaka iterambere nico gikuru ubundi bwo ivyo twaramaze kubisenda byari byo mu myaka yeze ya myaka ya kahise ubundi twaramaze gutahura yuko twese turabarundi igikuru cya byose niko twese turabarundi kandi ivyo byose birengeye byose ngo ivy'ubwoko je n'ivy'ubwoko mu mutwe nibisona abana kandi ko bidasona nibisona kabisa kubera ko nyamuno muzi muzanye ubwoko usanga abavyeyi bacu bavuga mu bwoko butandukanye none abana tuzo tuba bandi sivyo rero ibintu bya bwoko mu Burundi nta gaciro tukibiha hama ivyo nyabwoko mu Burundi ry'abanyamurenge bariko bategura muri Fizi iryo niremeranya kugira ngo bikunde none ni bande bariko bararema bacafuza igihugu cy'u Burundi ni bande bariko barabivuga muri make igihugu cy'u Burundi cabrotse inyungu z'ibihugu bigiye bitandukanye za nyungu bacisha mu kunyonyeza leta y'u Burundi isa niyamaze kubibroka rero bamaze kubona leta y'u Burundi imaze kubibroka baragize ishari baravuga ati dukereye gukora ikintu tuze twagirize leta y'u Burundi kigira ikoriho nyabwoko kandi bamaze kubitegura il faut faire attention ikintu cyose kirimo leta y'u Rwanda kiba kirimo amayeri menshi barashobora kuvuga ati leta y'u Burundi irateguyeho nyabwoko kubanyamurenge yaho nyabwoko nibo baca baza bakarikora kugira vyitirigwe leta y'u Burundi muga hari ikintu batazi burya bavuga ngo nta ucafuza wacafuye twe leta y'u Burundi baramaze kuducafuza baradusabiye ibihano sinzi yuko badushakira ibindi bihano rero mugabo bavuga ngo ibuye riserutse ntiba ricisha isuka kumbure twaramaze gukema amayeri yabo yose kandi ubundi kirategura iho nyabwoko nta nivyo turubarota leta ikora kuko leta y'u Burundi yashize imana imbere nta muntu aba akunda imana hamashira imbere ibintu vyo kwicana rero ivyo ni leta y'u Rwanda irikira bivuga yes leta y'u Rwanda kuko M23 niyo yasohoye ubwo rwandiko ruvuga ko Burundi ko rategura iho nyabwoko imaze kurusohora irushira habona si twigwa no yari sohoye kandi twibukanye yeza yuko iyi M23 ari u Rwanda rwaje mu ishusho yiyo M23 ubundi bwo baje ngo baje guharanira ngo gateka cyangwa ubwigenge bw'umukongomani ngo avuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda sivyo suko mwese mwari mubizi ariko target ni yari ijya target ushize mu bwenge usanga bashaka ico bitwa balkanization urumva baragerageje amayeri yose yo kugira ngo bikunde baronka igihugu cyabo iyi Kivu yitwe Kivu Republika ya Kivu ibi vyose vyaranse mugabo leta y'u Burundi yafashe leta yaho kugira ngo bananize zintagondwa zinyeshamba niyo mpamvu ubona ko ariko bararema utuntu tugiye dutandukanye kugira ngo berekane yuko leta y'u Burundi iriko kugira bikunde bayikure muri Kongo ereke kubabera intambamye kuba intuzenya nyine bayazane ku nyungu z'abahimbiri canke abasuma bagomba gusahura igihugu ca Kongo rero leta y'u Burundi ibi vyitwazo bariko barayambika ibara bariko barayambika nta murundi ariko arakorera iho nyabwoko amunyamurenge n'ikimenyamenya mu migwano yabereye muri Fizi abasirikare b'abarundi barafashe abasirikare b'abanyamurenge bakomeretse babazana kubavuriza mu Burundi hari umuntu wobugira ukoreyeho nyabwoko ukita amagara yiwe ukamuvuza hari abanyamurenge baje kuvurizwa mu Burundi ivyo navyo muzi sivyo none ko batace bakoreyeho nyabwoko nyabagomba ko bahona mbe urazi mu bibazo abanyamurenge byose bagiye baragira yuko atamurundi yigeze abigiramwo uruhare kiretse Lady Tabara n'abarundi bagumutse mu 2015 baza guhabwa imyitozo ya gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda sivyo bamaze guhabwa iyo myitozo ya gisirikare niho baca barungikwa muri Kongo ivyo bagiyemo bagiye bafatikanije n'izo bitwa mayimayi sivyo mayimayi yari umuhari novuga w'abahimbiri b'abakongomani batagira ico bakora vya binebwe bafatikanya na Lady Tabara baza bariba abanyamurenge inka babica urumva sivyo urumva histoire nkurikirane neza histoire yazananye Lady Tabara yaronkeye imyitozo gisirikare hehe yaforomewe mu Rwanda n'abarundi badakunda leta y'u Burundi
bagiye guforomirwa mu Rwanda kugira ngo bikunde bazoronka ukuntu bagaruka mu Burundi guhungabanya amahoro n'umutekano. Kandi mwarabonye ibishinga ntahe byinshi bagiye baza bahungabanya, baraje za Gatumba barisha abantu benshi navyuze, abanyamurenge bari mu Gatumba, irya kambi y'abanyamurenge batundiriye mu mahema, ni bande babikoze? Ni leta y'u Burundi. Bijya vyakozwe n'agatsiko kateguwe na leta y'u Rwanda kugira ngo berekane yuko abanyamurenge bariko barahohoterwa, baronke mbeba yitwa inyendamuvano kugira ngo bikunde baze bararonka ivyo baja kubesha abazungu, sivyo? Burya abanyamurenge ubu bariko barabicitwazo c'u Rwanda, ivyo bavuga ngo ubundi bigera bakorereho nyabwo ni kugira gusa baronke ukuntu bo debloka abarundi bave muri Kongo baze mu Burundi, baronke kungene baza baronke inyungu zabo. Ubundi bwo nta murundi, nta citwa umurundi afise akarangamutima k'umurundi yo kwa nk'umunyamurenge, yo mwanka muhoriye umunyamurenge bahuriye kuki? Mbega uburundi bwo babufisemo inyungu izihe mu gihe baba bariko barahungabanya umutekano w'abanyamurenge? Nta nimwe. Imigwi yose yagiye iragwanya abanyamurenge, nayo kubwiye nuko ari iyi migwi yabereye trend n'igihugu cy'u Rwanda, kandi n'igihugu cy'u Rwanda yaje kigaruka kikababesha yuko ari bo gishikiye. Wewe waratraininze Rede Tabara ija kwica abanyamurenge, ibiba ninka uno munsi muguru kuragenda uvuga ko ugiye kugwanira agateka kabo. Abanyamurenge tugira ubwenge, abanyamurenge baze tubone kure, tubimbonera kure, tubone kure, dusomera ikete mu bahasha. Wewe wambwira yuko uje kungwanira ukaba wararungitse umugwi waje kumara biwacu, twigwaneho yavutse kubera iyi, twigwaneho fondateur yitwa General Makanika. Mutubabariye cyane abakunzi bacu ko murabona yuko twahinduye ikibanza kumvo z'umuyaga nkuba, ariko reka tubandanize aho twari tugeze. Ok, merci beaucoup. Nkuko babibona nyine babona ko twahinduye ikibanza twari turimwo, parce que ikibazo cy'umuyaga nkuba cyabaye grave bituma tudashobora gukorera mu kibanza twari dusanzwe. Siko turakorera mu karagaciye mu kumbura hari ibiko biratunganywa kugira ngo bigende neza. Yes, twatugeze kubijanye n'ukuntu aba ba M23 bajya ba Colonel Nanga ba Makenga bariko baregera uyu Makanika ujya mu general w'abatwigwaneho kugira ngo bikunde bungurunani. Mugara avuga ati deja ubu tuvugana iyi M23 iriko irakorana n'aba Rede Tabara. Rede Tabara ariyo yamazinka yica n'abanyamurenge hariya mu misozi ya Fizi. Aravuga ati ibintu bikunda. Icabaye ni iki? Baci bakora ikintu cyo kumukura mu nzira. Makanika bahise bamwica kiya gihe muravyibuka ndabeshe. Makanika yaciye yica kubera ko amaze kwanka yuko bashobora kwihuza kugira ngo bikunde bakorere hamwe. Mugamaze gupfa abasigaye barahuye, sivyo? Barahuye barunga ubumwe, ubu M23 natwigwaneho bakora bimwe kuko deja barakorana. Makanika aravyanka, amaze kuvyanka Rede Tabara ihita yihuza nande natwigwaneho, babandi babica amwe babamara bahita bihuza babumwe. Mugabo abanyamurenge ntibaragije ngo babone umwasi wabo ni Kongo canke n'igihugu cy'u Rwanda. Burya umwasi w'abanyamurenge n'abanyarwanda, mugabo benshi ntibarabasha kubimenya, kuko ntushobora gucudika n'umuntu yamaze biwanyu, umuntu yakwishe, umuntu atanigiye gihe yaze ari karagutoteza. Rero baciye umugana abarundi bo babivuze bati ngo inko zigomba gusha zicudika hamwe n'igisiga. No kureba bimeze ubundi bwo ikibazo abanyamurenge bafise baracitiranya. Leta y'u Burundi nta kintu na kimwe yokora kugira ngo ihonye abanyamurenge, nko nabivuze ntaco bapfa, nta n'amaronko ibakeneyemo. Mugabo leta y'u Rwanda yo irabakeneyemo amaronko, niyo piyo basigaranye irya. Mu gihe babuze ivyitwazo byo kugira nga nibazoro ukuntu baja muri Kongo, nibazoronka ingene baza gutakambira amakunga bahimfashanyo. Deja nta utabizi yuko leta y'u Rwanda diriya yaro kudandaza amagufa yabishwe 94 genocide yabaye 94 kugeza n'ubu ni go rudandazo basigaranye n'uvuga ruri principal, kuko yobo batarufise yoba atari icitwazo cabo ntibabagira isabukuru ngo twibutse ngo batutsi ngo bafiriye ku rugamba. Rero niki citwazo nico bagomba gukoresha muri Kongo, bavuye ku Burundi buriko burategura genocide, ari bo bonyene baca bayitegura ko no muri genocide abantu benshi baza makuru menshi barabizi yuko baravuga neza ko yateguwe na FPR kiri mu ishamba igihe hari ku butwaro iyo bitwa FR
sinzi ko ari force rwandaise sindavyibuka neza rero abanyarwanda nibo bariko baragerageza gutegura rino honyabwoko s'abarundi ni leta y'u Rwanda ikirategura ihonyabwoko kugira ngo bikunde vyitirirwe leta y'u Burundi kandi atari iri kirabikora murumva rero yuko abarundi mureme nta muntu karategura ihonyabwoko munyamurenge dije abanyamurenge barabona ko tubana mu Burundi babayeho neza mbere cyendonke naho nakajyo kugira ngo menyeshe abanyamurenge no kwitaba ibijuju bashikire leta y'u Rwanda ko narumvise yuko ubaye uri umunyamurenge udashikiye u Rwanda bakwita kagara canke igifo bagane ego ukiri ngaho nyene utaratubwira ivyo bindi nagomba mbaze gato ko tubwiye yuko abanyamurenge bari muri Kongo bega ubwo leta ya Kongo irabakingiye vy'ukuri nk'abandi bakongomani ego reka ndakwishura bazi ikibazo ciza cyane n'abanyamurenge benshi barakunda kuvuga ico kintu ahubwo abanyamurenge turavye mu bwoko buri muri Kongo baratonye ati gute abanyamurenge barafise aba ministre barafise aba general none wocuvuga ko bakumigwa barafise deja bari muri gouvernement ya Kongo mugambo wafurera ugiye mu wafurera nta bariyo bari ahubwo wafurera ni bari bakwiye kuvuga ati natwe turakeneye yuko mutugarukiraho sinakubwiye ko mu Kongo ahubwo ko bwishe abafurera usanga atamu ministre atanu muri gouvernement kandi naco bibatwaye mugabo abanyamurenge kubera bategwa politike na Kagame leta y'u Rwanda inkotanyi bacabona umengo barakomigwa muga target yabo si kugira ngo baronkemwe aba ministre ngo baronke nk'ibiti bigiye bitandukanye abasirikare bakomeye target ni balkanization bagomba igihugu cyabo mu vyumve bariko baroshwa nande na leta y'u Rwanda ariko s'abanyamurenge bose hari abanyamurenge bavuga ati twebwe we Kagame we ni watwishe na uradukurikirana hose ni ugumu twica n'ubu kweri ugumu dukwegera n'ahantu twinumi uri kura duteranya n'u Burundi abarundi twibaniye neza kubera iko uri kura duteranya tuye tureke Kagame twaraguhinyuye amanyanga yawe rika kwitwaza amaraso urinze kumena kugira ngo motifu ushike ku nyungu ziwawe niko yemeze muri rusange ahandi nkeko nako kugira ndababwire ujya sanzwe arongoye abanyamurenge mu Burundi Kiruhura Patrick I don't know Kiruhura Patrick yarayateye ivyatsi itangazo ryashikirijwe na M23 byatangazo nyine twigwaneho uvyo sitigwaneho yasohoye iryo tangazo ni M23 kandi mvuze M23 wumve ko ari leta y'u Rwanda ni RDF sivyo yiteye ivyatsi iravuga ati twebwe mu Burundi nta munyamurenge mu Burundi ariko aratotezwa abanyamurenge bari mu Burundi babayeho neza nta munyamurenge ari mu Burundi afite ikibazo sivyo mureke rero gucafuza leta y'u Burundi turavyiyamye aravyiyamiriza bikomeye ibi ndaza abantu benshi byamaze kubashikira donc twamaze kuronka n'amatimonyage menshi bashimira president son excellence Evariste Ndayishimiye bavuga yuko babayeho neza mu Burundi uburundi bwabahaye icumbi neza ndafise bajya basimbizi wasemavumba batisiba kuja mu makambi hari za Musasa Ingozi bari ntabasangayo akababaza ubuzima babaye ukuntu babanye n'abene gihugu bakavuga ko arakidasa mugabo genda mu banyamurenge bari mu Rwanda bahungiye mu Rwanda utohoze neza umve yuko inzara itabageze mu inzara nakaciro bahabwa mbere ari ikiganiro nakoze kuri Uwezo TV nani ifise umutumire w'umunyarwanda aho yasiguriye ibijanye n'abakongomani n'abarundi bari muri Kongo barimo bahungiye mu Rwanda cyane mu ikambi y'Imahama ukuntu bariko barabicisha inzara wowe udashimye ivyo bavuga pardon sinzi uko bariko baramvuga udashimye ivyo bavuga ni ngombwa yuko ubu mwasi wabo kandi rero waramaze kuhungira mu nkambi yo mu Rwanda biragoye cyane ntubwuvayo ni nko mugasho ntuvayo pe babura ivyo bashira za HCR na zande y'amashira hamwe yitaho babwira nibiki nyene bategerezwa kwemera ivyo bababwira nyambura umunsi bavuga ati turakeneye yuko duforoma mu kiroberi mwebwe muje mu kiroberi bitegeza kugenda ukunyene urumva zarinde tabara ntizavuye mu makambi ntubizi rero nuko rero abanyarwanda bakora mu gihe hariho barambwiye abamajoro babiri bapfuye b'u Burundi bariko baragerageza muri baje bateye kudeta hariho abamajoro babiri bishwe mu gihugu cy'u Rwanda bariko barashaka kugaruka mu Burundi karumva bahunze arabasirikare bategeza kubaraba cyane bavuga ati dukeneye kugaruka mu Burundi ngo harimo witwa Pierre n'uwundi Pierre Bukeye neza hariho n'uwundi mu majoro sindamwibuka neza muga abakeneye kumva ico kiganiro cyose baje kuri Uwezo TV kiriko barabe bumvirize nabo bamajoro bashwe kwitema uri kuragerageza kwanza yuko wosubira mu gihugu cyawe barakwica
kuko erega babuze nta yindi butike bazoba basigaranye deja mwebwe muri mu nkambi rimwe ba butike bafise nimwe rudandazwa none muja he rero abavuga ko leta y'ubundi kirategura ihonyabwoko ku banyamurenge tubatera ivyatsi kandi cyane kuko nubwo atawucafuza ubucafuye baramaze kuducafuza nk'igihugu cy'u Burundi rero numva yuko batotwambika ugorwa kuko mu Burundi babayeho neza nkuko bavyivugira muri rusange merci Kira kajambo usigiye n'abanyamurenge baba ngaha mu Burundi kuko nibaza yuko bumvise ko igihugu babayemo arico kiriko kirategura kubamara boba bafise ubwo baho bari hari abanyamurenge bari mu mici gitandukanye nko nayivuze hari abari mu za Europe barakwiragiye ku isi yose ko hari ibihugu vyagiye birabasaba bivanye n'ubuzima bubi bariko barabamwo habaho bahungiye canke hajya muri Kongo bakitotezwa na za mayimayi na Red Tabara sivyo hariho rero ababwirwa makuru ku munwa urumva hariho abanyamurenge utuvugana bariko barahendwa karabatutsi sivyo kandi rero bakumaze kukubwira kuri umututsi umunyamurenge yibona nk'umututsi avuga ati abatutsi niyo mpamvu badutoteza bimeze uko aho nyene deja bamaze kumuduroga mu mutwe rero no basaba yuko batohoza baraha amatwi abantu babosha ibintu bitari abantu nibaze bashika ku mateka birabira ibintu nyambu no munsi bakubwiye wenye munyamurenge muri Europe yuko abari mu Burundi babayeho nawe bariko baratotezwa vyirabire cyangwa hashi kuvyirabire utume wumve yuko regera ivyo bintu kari ivyo kenshi barabahenda bazi ko jera abo tuganira tukahura mu live TikTok bavuga ati ngo mwabagesera ngo abanyamurenge bacu ngo mwabamaze wapi nta uri karabica nyamurenge babayeho neza numva ata bintu vyinshi norenza ko mugaye igikuru nuko bokumva kiri principale comme conclusion nuko bokumva yuko ataleta y'u Burundi kirategura ihonyabwoko ry'abanyamurenge kuko yo biri kiraritegura yohereye kubari ngaha mu Burundi icitonderwa niki abo babivuga no bari ko bararitegura kuko uravye n'ibice vyinshi aba M23 bafise n'ingabo z'ubundi ho zigaragara mu bice barimwo aba M23 no hariko harapfa abanyamurenge benshi uravyumva muga mu bice birimwo ingabo z'u Burundi nta munyamurenge n'umwe afise ikibazo ko benshi turanavugana n'ubu noce namutelefona kuri telefone umunyamurenge ari muri Kongo akatubwira situation ngene zifashe sivyo nico ciza rero gihari yuko baza baraduha ukuri ubundi bwo ivyinshi vy'inkotanyi ivyanditse y'u Rwanda kenshi bashika inyoma imbere kandi ikinyoma ntikigera gitsinda ukuri niko no bivuga muri rusangi abanyamurenge bareme nta Burundi buko burabifuriza inabi niko no bivuga merci Ego murakoze cyane kuri uno mwanya mwaduhaye no kuri byinshi mutuganiriye nibaza ko benshi baronse umuco kuri ivyo bihuha biriko biravugwa reka ndagushimire nawe wari kurankurikirana wari kuradukurikirana kuri Yaganawe TV ndakwibutsa kugira subscribe kuri mushasha kugira ngo ibiganiro nk'ibintu bizoze biragucika kino kiganiro wagikunze usigire like na commentaire hama ukigeze kure n'abandi batahure na cane ko wumva ko bikora ku buzima bwa benshi reka renda bashimire ndababwire ntituzosubira ubutaha hamwe na Yaga